uvuga hari umutama mu ntara ya Kayanza Yakobo saba Imana nukuri kw'Imana narumiwe mbonye ibintu Yakobo yagize gufata ubwana indwi ukaburengera kubukobwa n'ukuri kandi ugasanga n'abana bakiri bato narabibonye yafata akaja kuziko agatora kamwe akazana kuziko atora kandi azana kuziko yumvira abana indwi atora kamwe ashyira kuziko uravyumva ivyo yakora atora kandi agashira kuziko akaca gasubiza inyuma bakorera 250 francs yo guhingurira ibigori abo bana bakora bahingura ibigori vyo mutama Yakobo mu kubashimira cyabashira mu nzu azarafata kamwe ahushura nukuri kw'Imana ivyo bintu birababaje cyane mu mama mukenyezi ico waremewe sukwitwa umuvyeyi gusa ahubwo ico ushoboye kirengeye kwitwa umuvyeyi. Mbese ari wewe mama wanjye akamuhaye naramuhaye naramusomye ku gahanga ndamusubira ku munwa ndamusubira ku itama ndamugumbira ndamuzungurukana nk'uko ndamugarukana nararyohewe cyane yabwiye ngo ndeka ndamuha cadeaux ndeka namuhe cadeaux kubera ari cadeaux ya Louis Mars namuhaye. Hello everyone, miri changwa na musibwa nyamerereye Shopboy X Rambo kiganiro ni Let's Talk ubugira kandi this is another vibe, another vibration bandi kumena style cyangwa nagogo ariko ubu munsi nya shoye kuboneka no musi ndi kumena style so reka ndamura munsi nawe baramutse amatangura ibyanyiro cacu nyizina let's go style big man ubu papa ko mu mama abari muri Oceania abari muri Africa abari muri America abari muri Canada abari muri Europe ndabaramukije mwese abakunzi ba BITV abadukurikirana bari kwisi yose abari mu mazi abari ahantu hose abari mu kirere abari mu ndege big up sana abakunzi ba BITV umupapa ku mama stay somenya yagenze gute somenya yagenze neza imisi mikuru y'abagore yagenze neza nararyohewe kubona abamama bacu mugabe imisi mikuru y'abagore wabaye umunsi w'ejo wari uryoshe niho navuze ko indwi yanjye habereye kwera umunsi w'ejo n'ukuri umunsi w'ejo harimo vibes ninzi ubona abamama bacu bariko bararyoherwa nyene rega abamama bacu bariko bararyoherwa natwe nikakujya ku mwana ari mu nda mama we waryoheye nawe umwana acaryoheye sana hari abamama bakina ikibi ariko mu bwiza bagakina urusimbi bagakina bagasiba umugozi ukabona ko banezerewe basubiye ku kakera kubera wari umunsi wabo umunsi nyene baba nyene bumva bari free nabone nyene tuba twibuka nyene ko nabone bafise agateka bafise ico bagateka bavyerekana nyene ko abakenyezi mu bisanzwe n'inkingi y'iterambere barahari natwe tubaho nibwo buzima ariko rero tukiri ngaho nyene tukiri ku bakenyezi abamama umupapa ku mama rero abakenyezi barahohoterwa barakwiye munsi ndetse baba bakwiye guhimbaza ngira ngo nka misi yose ujya muri barahohoterwa nk'ubu hari umutama mu ntara ya Kayanza Yakobo saba Imana nukuri kw'Imana narumiwe mbonye ibintu Yakobo yagize gufata ubwana indwi ukaburengera kubukobwa n'ukuri kandi ugasanga n'abana bakiri bato narabibonye yafata akaja kuziko agatora kamwe akazana kuziko atora kandi azana kuziko yumvira abana indwi atora kamwe ashyira kuziko uravyumva ivyo yakora atora kandi agashira kuziko akaca gasubiza inyuma bakorera 250 francs yo guhingurira ibigori abo bana bakora bahingura ibigori vyo mutama Yakobo mu kubashimira cyabashira mu nzu azarafata kamwe ahushura nukuri kw'Imana ivyo bintu birababaje cyane mu mama kuko bana kiri bato bamama bejo yumvire gukura barahohote nka wo mwana bakoze baramuhote ibintu nk'ivyo nawe ucugira shoke n'umwana agira shoke akura nyene yijiriye mu mutima ababaye kwimira mu bantu ati narafashwe ku nguvu mu bisanzwe rero
abagore abakenyezi muri rusange n'abantu tuba dukwiye gushigikira tugashigikira cyane kandi gose tugashiraho n'amategeko menshi abo tunayagwiza yo kubakingira yego best ari wewe mama wa nakaduha naramuhaye naramusomye ku gahanga ndamusubira ku munwa ndamusubira ku itama ndamugumbira ndamuzungurukana nk'uko ndamugarukana nararyohewe cyane yabwiye ati ngo ndeka ndamuha cadeaux ndeka ndamuha cadeaux kubera ari cadeaux ya Louis Mars namuhaye ni cadeaux muhene yo namuhaye ibintu byinshi namuhaye ibikomo namuhaye amashenete namuhaye ibiki vraiment byari ibintu ari ngo usanga umubeshe uzogenda umurabe ikiganiro usanga ari azokira canke ibyo byose abihaye umusheri w'amazi nta musheri muri iyi minsi uronka umusheri reka ubusheri busunze mama wawe oya aba mama naramusomye muri virengira barabibonye abantu twahaciye nagenda mwikorera ku mugongo aba mama baratwenga bararambara aba mama rero bacu tuje shimire mama wanje ari hose mama wanje ubahwe mama nanje mama aza kubibona ndagushimiye ubahwe cyane mama I love you nanje ndagukunda big up mama ama rero tuje kuyindi nkuru ibubanza hari abagabo batandatu bafashwe bariko bari ibifumbire mu bubiko bw'umuntu igihanga hari mijoro ryo ku munsi w'itariki indwi ukwezi kwa gatatu ku mutumba wa Buringa komine Gihanga abagabo batandatu rero nibo bafashwe rero biba ifumbire uranzi parfe yumvire nko kwibifumbire uzi niyo bashira mu mirima yumvire ugira usonzesha abantu uyiba kugira ujyane hehe benshi bayingira nibaza ko bayibagira bayigurisha canke ugasanga nabone baba bafite imirima yumvire yayiguze ashaka kwikoresha mu mirima abantu tuharonka ivyo dufungura uca umwiba n'ukuri oya nawe wa mupapa we nimbura umupapa nimbura umusore wabigize byo ntusivyo n'ukuri kandi abantu benshi bari mwazi ko abamama ibintu byose dukora abamama baguma bagaruka abamama big up sana abamama nibo bakora byinshi uramaze kubona umumama we yimbiza hawe ni kubera aho uri ico kintu rero nico ntarabona abamama badakora abapapa n'amasangano hose nibo bimbiza hawe nibo baroba ubu rero uvuze rero tubahimiriza bazoje kwiga nifo ko babikora byose ko ntaco badashoboye abamama bashoboye byose hari abamama usanga arikubaka yego usanga abamama ariko barubaka nyine ugasanga hariyo itajira mu myaka biga aba umu engineer n'umugore aba maso bose n'abagore benshi n'abagore barakukubitiye inzu abamama bwo barashoboye cyane barashoboye kubashikira n'ubutugume tubashimira sana nibaza yuko ku munsi weje vraiment yakunyibuza reka no ku bantu hama ugasanga rero ari ikintu kibabaje rero muri irya misi ugasanga abakenyezi nk'urujya munsi wabo urazi ko hari abakenyezi bataha abagabo babo bagaca bashika babakubita ngo batashe bateze bavuye kwiryoherera yakuvuga ugakubita ugasanga umupapa ariko wamupapa ugakubita umugore wawe n'ukuri urazi ibyo bintu ko byafekta abana bigafekta abantu umwana yakuze abona se akubita nyina ugasanga akoranye umutima mubi utazi ibyo bivuye umara avuye kwinezererwa uca umurengera ko n'amatwara ivyo bintu fo kubiheba wa mupapa we kigaruka ugasanga rero n'abandi bapapa babuza abagore babo kuja kuguza aho ati aka kazi ntaje nakuzungura kubera kandi kazana ratio kazana icyo umuntu akora ugasanga bari kubara ari karamwampesha kuja gukora ico kintu kandi cyari kwinjiriza umuryango cyari gutunga umuryango nibaze rero ko ariyo mpamvu abamama nyene twubashigikiye kandi natwebwe nka mama wawe nyine ukamushigikira avuga ati jewe mama je nta papa niyo mukora ko jewe ahubwo abamama ku isi yose tuba tukwiye kubashigikira barakora benshi nibo banitaga mu bintu byinshi ugasanga ega naho akazi kubara uhembwa 30,000 francs uyaronka ukabona ko agize cyamarira wa mugabo ntusubire kubuza umugore wawe gukora ahandi wa mupapa we keshi dosanga rega na abamama
nibo bavyura abana babo bavuye bakabavuza iki ngo ugasanga nk'umwana atindukira ku ishuri umuvyeyi umumama agaca avyuka akamuvyura igenda ivyuka akamutegura ibintu nk'ivyo nyene yaba bubahwe niwubahwe ivyo ukora mukenyezi ico waremewe sukwitwa umuvyeyi gusa ahubwo ico ushoboye kirengeye kwitwa umuvyeyi mukenyezi ico waremewe sukwitwa umuvyeyi gusa umumama ahubwo ivyo ushoboye birengeye kwitwa umuvyeyi ayo abamama no kuri big up sana ni papa kumumama no kuri abakenyezi uno musi twumva bavuga ko rikarinda rirenga kubera turi mu bihe vyabo turacabahimbariza cyane twumva bavuga rikarinda rirenga hama reka tubanze tuje mu yindi nkuru gato mu gisagara ca Gatabo mu ntara ya Muramvya baraye baronkeje umuyagankuba numva ko bari bamaze igihe ata muyagankuba bafise bari mu kizima mugabo ubu baronse amatara nukuri turashimiye ubuyobozi bwa Regideso kuba ciza ariko barakora cyo gutanga umuyagankuba mu makomine no mu bisagara bitandukanye kuri turabashimiye neza nayambo ni mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ni n'icubahiro yo igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 nukuri turabona ko tuko turabishika ko turashimiye cyane ubuyobozi bwa Regideso kandi umuyagankuba nibaza ko atagihugu cotera imbere atamuyagankuba kubera hari ibintu byinshi cyane cyane dufatiye nko mu gisagara ca Bujumbura ibintu byose dukoresha umuyagankuba yaba kwimusha iki atamuyagankuba twosanga nk'ubu ufise nk'ubwanwa umushatsi ungana uko ibintu byose abantu buhomba za cafetaria amata nta muntu ushobora kunywa amata zoba ari ingorane gusa rero ko umuyagankuba nibaza ko ari ikintu gikomeye ku buzima bw'igihugu cyane ubuzima bw'igihugu nico kimwe n'amazi ariko kandi rero nubwo ari umuyagankuba amaze iminsi hibonekeza ubukene bw'igitoro igitoro amazutu ariko ugiye kuri bisi usanga imirongo ugasanga umurongo ni munini nize ivyo bazobikemura leta yacu irashoboye cyane kirabikemura ugasanga umurongo ni munini nk'ubu nk'ejo watashe na bisi ni Runo 2 n'amaguru n'ukuri wari wabuze bisi cyane ni oya juste sport twe amabisi aruzura aho tuba twe ni bisi ziruzura rero nta ngorane bigera mugira ikibazo cy'amabisi ntikiga nta munsi n'umwe n'ukuri umva rero nifitanye ikibazo n'amabisi oya kuri nta mabisi twitubura ariko nitwizire ko igitoro nyene tugiye kuronka amabisi hari cyatanguye kubuza watanguye kuboneka gahimwe mu bitoro sabwe rero tuyihereze nga dusezera abakunzi ba BITV ndabibutsa yuko dufite services zitandukanye twari kubereye ko ariko nacu niko tubereje ko muraza kuvyumva turafite service ya video turafite service ya photo design graphic design abantu bavyifuza mu dukontakte turafite n'exciter cha film abantu bifuza gukina film nabo nyine baturondere tubibafashemo so BI turabakunda cyane style twabanye neza bye bakunzi ba BITV ndabasezeye abari muri Swiss abari ahantu hose ku isi abari mu Burundi nabo turasubira ciao we love you.